Ibihugu vyo kw'isi hafi ya vyose birafitaniye imigenderanire yihariye na Fonds Monétaire International, ikigega mpuzamakungu kizwi nka FMI. Bimwe mu bihugu birashiraho abahinga bikanabasukamwo amafaranga menshi kugira ngo FMI ibirabe ryiza maze ibaronse amafaranga yo kwitunganya. Mw'isi hari ibihugu bifatwa nka bons élèves, ibindi navyo bigafatwa nka mauvais élèves wa FMI bivanye nuko bishira mu ngiro umurongo ico kigega kiba cabahaye bikanavyaza umusaruro amafaranga biba vyaronse. Ariko FMI si Ecclesia Katolika yagenewe bose kuko kugeza n'uno munsi hari ibihugu bitayirimo. Kuri no sango tuvugana FMI ni kigega gikorana n'ibihugu 190. Ni mu gihe isi iharugwamwo ibihugu bishika 195. Ibihugu bitari muri FMI ni nka Cuba, iki cabuyemwe mu gihumbi kimwe amajana 1964, Liechtenstein na Korea y'Uburaruko bitigeze bibamwo, mu gihe Taiwan igifatwa nk'intara y'Ubushinwa, nayo Monaco ikegukira Ubufaransa. FMI ni kigega mpuzamakungu cashinzwe kugira ngo hubahirizwe umutekano w'ubutunzi bw'isi yose, ivyo bita mu Gifaransa stabilité économique mondiale. Akazi kayo nyamukuru ni gufasha ibihugu kwirinda canke guhangana n'ibihe bibi by'ubutunzi biciye mu kubiha ingurane, gukurikirana amategeko n'intunganyo zigenga ubutunzi no kubaha ingingo ngenderwako z'ubuhinga mu vyo gutunganya ubutunzi. Kubw'ivyo FMI iragenzura umutekano wo kuvunja no kuvunjisha amafaranga, igashigikira ibihugu bifise ibibazo by'amafaranga y'agaciro yinjira n'ayasohoka, kandi igateza imbere ugufashanya mu by'ubutunzi hagati y'ibihugu kugira ngo habe kwizerana hagati y'abafashanya mu iterambere hamwe n'amareta. Mu gihe hari umugwi wa FMI uri mu ngendo zawo za buri mwaka hano mu Burundi, aka kanya ni keza ngo dusuzume imigenderanire iri hagati y'u Burundi na FMI. Mbega Uburundi burizewe na FMI? Hamwe Uburundi butuba bukorana neza na FMI, ingaruka zobizihe ku butunzi. Hoko gwiki ngo iyo migenderanire ibandanye kwisononora. Mu bihumbi 2015 imigenderanire y'u Burundi na FMI yaratosekaye kubw'ibihe bibi vya politiki igihugu caciyemo. FMI yongeye kunagura imigenderanire n'u Burundi mu bihumbi 2023 inyuma y'imyaka myinshi mu biganiro. Mu kwezi kwa kane 2023 harashitswe ku masezerano yo gukorana mu kiringo c'amezi 40 biciye mu mugambi wa Facilité élargie de crédit mu mfunyamufunyo y'igifaransa FSC. Amafaranga agera ku miliyoni 271 z'amadolari ya Amerika yari yitezwe gusahiriza ubutunzi, kugabanya amadeni ya leta n'ibindi. Ariko hari ibintu vyinshi Burundi bwari gutegereza gukora. Muri bikuru FMI yasavye Burundi ico gihe harimo kugabanya amafaranga atembera mu bantu, réduction de la croissance de la masse monétaire, hamwe no guhagarika gufyatura amafaranga planche à billets kugira ngo yuzuze ibihengeri vya leta. Guhuriza hamwe ivunjisha ryemewe n'iryo kw'isoko yo mu kinywabi marché noir, gushira imbere ibikorwa bikomeza ibijanye no kwegeranya amakori, gukoresha uburyo bwa digital, kugabanya ibitigiri vy'abafise uburenganzira bwo kwinjiza ibidandazwa bitarisha ikori, gukomeza intwari ibereye n'umuco mw'ikoresha ry'amafaranga n'ibindi. Uburundi bwategerezwa gushira mu ngiro ivyo kugira ngo bushobore kuronswa izo miliyoni 271 z'amadolari atagiciri na kimwe kivuyemo. Ibi bisabwa birakomeye kuko bisaba ko ubutegetsi bw'u Burundi bufata ingingo zikomeye kandi bukazishira mu bikorwa. Ariko ikibonekeza nuko muri ivyo hakozwe bike, ivyatumye mu kwezi kwa kane 2025 icegeranyo ca buri mwaka ca FMI kigaragaza ko naho hari kwiyongera guto ku butunzi, ibibazo vyinshi bikomeye bicibonekeza. Akarorero ni iduga ku murindi udasanzwe w'ibiciro inflation. Inyuma yo kuba yaragabanutse kugeza munsi ya 15% mu gihe c'amezi 6 ya mbere ya 2024, inflation yasimvye bugeregere gushika kuri 39% mu mezi 2 ya mbere ya 2025. Hari kandi itandukaniro riri hagati y'ivunjisha ryemewe n'iryo kw'isoko yo mu kinywabi marché parallèle, ubukene bw'amafaranga y'agaciro n'ibindi. Aho umuntu acibaza ati none Burundi burizewe koko na FMI? Inyishu ni imwe. Ego narijya mu bihumbi 2023 habayeho amasezerano yemewe n'impande zose, ibiganiro bikaba bibandanya buri mwaka. Ariko rero mu gihe amasezerano ya 2023 atarashirwa mu bikorwa neza kandi ibibazo by'ubutunzi bicibonekeza, imigenderanire ntizobura guteosekana. FMI ubwayo ivuga ko leta itegerezwa kwihutira gutorera umuti ibibazo bimwe bimwe, nayo ngo Uburundi budashize mu ngiro ibisabwa na FMI bukabandanya bwirengagiza gufashanya, ingaruka zishobora kuba mbi. Harimo nko kutaronka abanyamitahe na rijya baba bakeneye ikimenyetso c'uko ubutunzi butekanye. Iduga ry'ibiciro rishobora kubandanya no kugabanuka kw'agaciro k'ifaranga ry'u Burundi. Ibi kandi bishobora no kugira ingaruka mbi ku rwego rwa politiki, aho ubutunzi bubandanije guhungabana bishobora guteza gutakariza icizere inzego.